tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano aho ibintu bitoroshe na gatoya mu gihugu cy'u Burundi aho Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya ashobora gufatwa kubera ukuntu amaze guhemukira igisoda cy'u Burundi aho abenshi mu Barundi basaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yafatwa agapfungwa akajya gupfungirwa ahapfungiwe Generali Arengiyome Bunyoni kuko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukorera abarundi birarengeje cyane ibyo Generali Arengiyome Bunyoni yakoze kandi abenshi mu Barundi bakavuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaje ari bubi gusumba ubutegetsi bw'uwo yasubiriye umuhisi Pierre Nkurunziza mu gihe abarundi bari biteze ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari buje kubakiza amagorwa bari bamazemo imyaka myinshi batewe n'ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza ariko mu nyuma byarabonetse neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umuntu mubi kandi afise intumbero mbi ku Barundi aho ubu ngubu abarundi nka bose bari mu kaga gakomeye cyane kubera ingingo zibabaje kandi ziteye isoni ziriko zirafatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye kariko ababwiye amakuru ateye ubwoba kandi ababaje arabana n'ingene Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ararungika abasoda muri Kongo ariko akibanda kubo mu bwoko bw'abatutsi bahoze mu gisoda ca kera c'u Burundi ex-FABU ndetse n'abavuye muri FNL ariko byose bikaba binyegeje intumbero ukomeye cyane aho Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kumara mu gisoda c'u Burundi abahoze mu gisoda ca kera ex-FABU ndetse n'abahoze muri FNL ndetse n'abo mu bwoko bw'abatutsi akaba ariko aribandaho kuko 80% barungikwa muri Kongo n'abahoze mu gisoda ca kera ex-FABU ndetse na FNL cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi ariko akaba ari ikibazo gikomeye cyane kandi gishobora gusiga gisambuye igisoda c'u Burundi kuko abajenerali nka bose bariko barababazwa n'inyifato Perezida Evariste Ndayishimiye afise akaba ari no mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kurungika abasoda benshi ku mipaka yose ihuza n'u Burundi n'u Rwanda kuko abona neza ko igihe abasoda b'u Burundi bazaba bagabanutse azarungika abandi bazaba basigaye mu Rwanda kugira ngo nabo bicwe na RDF akaba ariyo mpamvu abarundi basaba Perezida Evariste Ndayishimiye guhindura iyo nyifato canke se agafatwa agapfungwa kuko bamwe mu bategetsi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru baravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gufata ingingo zitabereye kandi agafata ingingo zishira igihugu mu kaga akaba ariyo mpamvu hari umugambi ukomeye cyane uri mu bajenerali bahambaye bashaka gukura Perezida Evariste Ndayishimiye ku gakanu k'abarundi ibyo byose bikaba biriko biraba mu kinyegero gikomeye cyane ariko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akaba bandanya gukora ikibi kirusa ibindi aho ariko arabandanya kurungika abasoda b'u Burundi muri Kongo kandi biboneka neza ko ariko baricwa ku bwinshi hari amakuru menshi twabateguriye ahambaye cyane tugira ngo tubashikirize ico ubusabwa nta kindi no gupyora kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Evariste Ndayishimiye arafise amacakubiri. Perezida Evariste Ndayishimiye biraboneka neza ko yamaze gutembya igihugu c'u Burundi. Benshi baribaza ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye agamije ariko abatari bake bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yifitsemwo amacakubiri akomeye cyane kandi ko atantumbero nziza afisiye abarundi akaba ariyo mpamvu abarundi bo mu moko yose bagomba gufatana mu nda amaze bakamagana intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye kuko biboneka neza ko mu myaka 3 n'inusu Perezida Evariste Ndayishimiye amaze atwara igihugu c'u Burundi amaze kwica ibintu nka byose. Benshi mu Barundi bakavuga ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabakorera birengeje ubwenge bwabo kugeza naho asigaye avuga amajambo amaramaza igihugu kugeza aho leta imuvuguruza kandi ikatandukanya nawe nk'uko bimaze iminsi bigenda ibiriko biratera agashafu gakomeye cyane abanyagihugu ndetse n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru zibona ko igihe kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye asezererwe ku butegetsi. Umunyamacakubiri ni umuntu ki ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ijambo amacakubiri canke umunyamacakubiri ni ijambo rikoreshwa kenshi muri politike y'u Burundi. Kuri uno munsi duhimbaza ubumwe bw'abarundi turakwiye kunonosora uko dutahura rino jambo uko risi ijambo risanzwe mu Burundi ni ijambo rishobora gupfunga no kwica urishizwe ko umwanya uwo ari we wose ariko bikaboneka ko rikoreshwa mu mwanya utari uwaryo. Umunyamacakubiri mu ntwaro zitandukanye imbere y'umuzo w'abazungu abarundi ntibavuga amoko nk'uko tuyavuga ubu ngubu. Imiryango cyangwa se krani niyo yari ifise ikibanza kinini. Umuryango uvamwo waragutuma ukora ibikorwa runaka ariko ugatuma ufite n'ibindi bikorwa utarekuriwe gukora.
umuryango wose wubahirwa umuvyo ujejwe bose bagahurira ku mwami umwe w'u Burundi. Iri jambo ry'amacakubiri ahagaze ku moko ntiryabaho ico gihe. Intambara zaba hagati y'abaganwa, abayoboka umuganwa umwe baba ari bamwe kandi n'abayoboka uwundi bakaba ari bamwe. Abakoroni nibo bubatse amoko uko tuyumva ubu ngubu. Imiryango y'abahutu bayigira ikintu kimwe, imiryango y'abatutsi bayigira ikintu kimwe, abatwa gutyo nyine. Ikibanza c'abaganwa co cagumye kitoroshe kumenya aho kija. Amacakubiri barabubatse hageze gushira abana mu mashuri. Ishuri ryaja guhindura uko ubuzi bw'abarundi bwari bwubatse. Ishuri nyine ryaje rubihindura ku rugero rutarigera rubaho mu gushira abana bamwe imbere kurusha abandi. Abakoroni bubatse umuzi w'injyane z'akazoza ukomeye cane. Hageze kurondera ukwikukira, abakoroni barakoresheje ya macakubiri kugira basambure abariko bararondera ukwikukira. Aho niho hatanguye kuboneka imigambwe ivugira ubwoko. Ibyabaye mu Rwanda mu mwaka w'1959 nabyo byaragize ingaruka zikomeye mu Burundi. Bamwe bagira ubwoba bwo kwicwa no kwangazwa, abandi bakiyumvira intwaro isa n'iyari mu Rwanda. Gutyo impande zose zarabyaye ukoko abantu bafise amacakubiri akomeye cane. Mu gihe c'intwaro zari zigwiriyemwo abatutsi, bo zita umunyamacakubiri yategerezwa kuba ari umuhutu wese yubahuka kubaza ibijanye n'ikumirwa canke akarenganyo gakorerwa abahutu. Ku ntwaro ya Perezida Micombero, Perezida Bagaza canke Perezida Buyoya, nta mututsi ashobora kwitwa umunyamacakubiri. Bavuze umunyamacakubiri yoba ari umuhutu. Gahutu Remy ashinze Paripehutu akavuga ko abahutu bogumuka bakikurako agacinyizo k'abatutsi, aho yari ahejeje kuba kizigenza abanyamacakubiri. Iruhande yo kuba umunyamacakubiri, umuhutu abaza ibyo bibazo yaca yitwa Sumbirina Mpema yuzuye Inyankaburundi. Kubaza impamvu abahutu batagenwa mu nzego byaca byitwa guhamira amarongo. Abahutu bose bari muri uwo murwi bagirijwe ko bakorana n'abazungu bashaka gusenyura Uburundi. Umututsi bishitse agatahura ibyo byiyumviro byo gusaba uburenganzira bw'abahutu yafatwa ko ari umuhemo ukomeye cane. We ntiyaba umunyamacakubiri. Umunyamacakubiri ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se ku ntwaro ya CNDD-FDD yose. Aho haziye intwaro zigwiriyemwo abahutu cane intwaro ya CNDD-FDD byaracuramye ku rugero rukomeye cane. Kuva nko mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, umunyamacakubiri ni umututsi wese yubahuka kwerekana ko abatutsi bakumirwa mu bibanza by'uburongozi bw'igihugu. Ubu umuhutu ntashobora kwitwa umunyamacakubiri. Bavuze umunyamacakubiri uca umenya ko ari umututsi. Hageze werekana ko igihugu gitwawe nk'akarwi k'aba generali bavuye muri CNDD-FDD kandi ko abo bose ari abahutu gusa, uwo aba abaye umwanzi w'igihugu ashaka gucanishamwo abarundi. Berekanye ko CNDD-FDD ikora ibishoboka byose ngo ikureho ibitigiri by'ingene amoko aserukirwa mu ntumbero yo gushira ibibanza byose bihambaye mu minwe y'abava mu bwoko bumwe. Uba ubaye umunyamacakubiri mubi cane. Uba uri mu bantu bakwiriye kwicwa. Uca uba uwukorana n'abakoroni n'ibindi byinshi cane, nk'uko nyine muri no minsi mwumva imvugo nyinshi zikunze kuvuga ko abahunze igihugu mu mwaka wa 2015 ari abatutsi kandi ko ari abanyamacakubiri bakorana n'abakoroni. Nk'uko intwaro ya Perezida Bagaza yabivuga, intwaro ya Perezida Ndayishimiye ivuga ko atamoko ariho, ko umuntu wese ahabwa amabanga babonye ico ashoboye. Ariko bahejeje kwigisha ko atamoko ariho, barongera bakavuga ko mu mwaka w'1972 habayeho nyabwoko ry'abahutu. Umuntu akaca yibaza, none ko atabwoko buriho habayeho ihonyabwoko ry'abatariho gute? Ni akayobera abahinga. Mu nyigisho zihabwa imbonerakure buri gihe barazibwira ko basamaye abatutsi bazoca bafata igihugu. None abo batutsi barabaho kandi atamoko ariho? Ni amayobera akomeye cane, kuko abayobozi barongoye igihugu c'u Burundi barakora ubuhemu bukomeye cane. Nk'uko byagendera kera umututsi yubahutse kwemanga ko abahutu barenganywa, niko bigendera uno munsi umuhutu yubahutse kwerekana akarenganyo k'abatwara uno munsi.
umuhutu yubahuka kuvuga ibibazo by'abatutsi aca yitwa umuhemu, araterwa ubwoba akarungikirwa intumwa kumuhanura, yanse kumva aricwa nk'uko nyine byagiye bigendekera abatari bake. Hari ikindi ceze uno munsi, umututsi wese yubahuka kuvuga bamwita umuhima, ntawe uzi ko ari ukutamenya n'uko babikora n'impaka. Abatutsi bose si abahima, ntashobora kumenya umuhima n'utari we mu gihe utazi umuryango karani umututsi avamwo. Hari n'abayinyuza bakita abaganwa abahima, ukaza wumva nka Innocent Muhozi ngo ni umuhima kubera bumvise avuze ibyo badashaka kumva. Ni akamuna gakomeye cyane. By'ukuri umunyamacakubiri ninde? Ku bwanje umunyamacakubiri ni umuntu ari mu kibanza cyo gufata ingingo ntafate cyo kimwe abarundi yitwaje amoko yabo. Ni umuntu akora ibishoboka byose ngo uwo badasangiye ntaze yigire ashika mu bibanza bimwe bimwe by'igihugu. Ni umuntu yita abansi abo badasangiye ubwoko, agafata ingingo zo kubirinda no kubaka ingufu mu butegetsi, mu butunzi, mu nzego z'umutekano, mu mahirwe yo kwiga amashuri akomeye, mu gushinga imigambwe canke amashirahamwe n'ibindi. N'uwo wese yama ashaka kwerekana ko amagorwa yashikiye ubwoko bwiwe ariyo yonyine yovugwa canke akerekana ko ariyo yonyine ababaje, ariko ibyashikiye ubundi bwoko bikama ari ibitoya cane. Umunyamacakubiri arashoboka no mu badafise ubutegetsi. Umuntu wese yigisha urwanko hagati y'amoko akerekana ko ubwoko bwiwe ari bwo bwiza ubundi bukaba bubi, uwigisha kwica canke guhonya ubwoko kanaka nawe ni umunyamacakubiri naho atoba afise ubutegetsi. Ariko gukora amacakubiri mu buzima bw'igihugu bikorwa n'abafise ubutegetsi, kuko biraboneka neza ko abafise ubutegetsi babishatse babikora. Ikosa ryo gufata abantu mu kivunga. Inyigisho nyinshi z'amacakubiri zihera mu gufatira hamwe ubwoko bwose. Mama ngo abatutsi baratwaye barakoze ibibi, mama ngo abahutu baratwara none bose barakora ibi. Nta bwoko bwose bwigira butwara igihugu, kama ari akarwi gatoya kiyambika ubwoko. Nta nama y'ubwoko bwose yigera ibaho hageze gukora ibyaha. Ni byiza ko kumenyera kudoma urutoki ku bantu bakoze ikintu tukareka kubyitirira ubwoko canke intara yose. Umunyamacakubiri ntabwo ari umuntu yerekana ingene umurwi kanaka ukumirwa canke urenganywa mu burongozi bw'igihugu. Umunyamacakubiri n'uyu akumira canke arenganya umurwi kanaka w'abarundi afatiye ku bwoko canke ikindi. Turwanye abarenganya, dukore ibishoboka byose amaze turandure amacakubiri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ariko iboneka muri kino gihugu nuko ibibazo ari byinshi bijanye n'amacakubiri, ko biboneka neza ko biri mu ndongozi zo ku rwego rwo hejuru, kugeza aho abarongoye igisoda c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Burundi harimwo Perezida Evariste Ndayishimiye bafata ingingo yo kurungika abana b'u Burundi gupfira mu ntambara kubera ko ari abatutsi. Ibi ni ibintu bibabaje cyane kandi bikwiye kwamaganwa n'abarundi bose, kuko birarengeye kandi birarenze ubwenge bw'abarundi. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye atihanuye ngo ahagarike ingendo mbi afise, byanze bikunze umwanya n'umwanya ibara rishobora kumugwaho, kuko ibintu ariko arakorera igisoda c'u Burundi arashobora kubibazwa, kuko abajenerali nka bose baramaze kurakara kandi barabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwi gato bafatikanije bariko barabasamburira igisoda. Akaba ariyo mpamvu hari amakuru yatanguye kumenyekana avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya ashobora gufatwa agapfungwa kubera ukuntu yahemukiye igisoda c'u Burundi. Byose nyine bikaba biko birakorwa na barya bari mu nzego zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi bashaka gutabara igihugu, kuko bana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye akigejeje ahatemba.